Ndeka subiri rero ndabahe ikaze cuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri muneje kuri yanyu mukora cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezwe ko muri rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imuneje kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imuneje kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahe ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri isaha. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe ngaha mu Burundi amatora yimirije, haba ay'abashinga amateka, henguza amateka ndetse n'abakuru b'imitumba ndetse n'ayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Kuri ubu rero induru zasubiye kuvuga mu mugambwe CNDD FDD, injyane zasubiye kwaduka. Aho rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ngo nawe yoba yashikirije ko ashaka kuzokwitoza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu, ndetse akanavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazokongera kumusubirira, uko Evariste Ndayishimiye ngo adasombye Reveriyano Ndikuriyo. Ibi kandi biruko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo agaragaza kunyinyurana hagati yiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho ndetse uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yashatse kumucisha umutwe ubwo yamuhaga ishano. Kuri ubu rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nawe Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yatanguye kugendera intara zitandukanye ndetse n'amakomine bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse ariko arabarira abagumyabanga b'umugambwe uri ku butegetsi ko bagomba kumutora ku bwishi, ngo kubera ko Evariste Ndayishimiye ngo arambiranye mu kiringo ce ca mbere, ngo yarongoye nabi, ngo ntago yipfuza ko azosubira kumurongorana ikiringo ca kabiri. Perezida Evariste Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu ubona ko mu butegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi nyine wa CNDD FDD nta numwe uriko uramwiyumvamwe, ndetse bose bafashe ingingo yo kumutembagaza. Banavuga ko Evariste Ndayishimiye ngo ari we yazanye injyane mu Burundi, ngo inzara yarateye mu banyagihugu, kubura igitoro vyabaye umuzi wibuye. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bakavuga ko bahanzwe n'ibibazo bitandukanye. Ibi kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo abishikirije nyuma yaho nanone kandi umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nawe Gervais Ndirakobuca yavuze ko ngo atipfuza ko Evariste Ndayishimiye yakongera kurongora ikiringo ca kabiri, kubera ko ikiringo ca mbere yarongoye kuva mu mwaka wa 2020 gushika muri uyu mwaka murantunga kuva nyene Evariste Ndayishimiye yagashika ku butegetsi nta kintu nambango yigeze arakorera abarundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD rero iyo uravye no kungene abanyagihugu bamukunze cyane, biragaragara ko rero ngo ari we azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ndetse azohava anarongora ico gihugu, bivanye nuko amajambo yashikirije yankisha umukuru w'igihugu, abagumyabanga ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Evariste Ndayishimiye ubona ko byankse bikunze atagifise ijambo mu mugambwe, ari navyo gituma ndetse anavuga ko ngo kuri ubu ngubu ngo atagishaka guhurumbira ibijanye n'ivya politike, ngo yo kwipfuza kwigira mu bijanye n'uburimyi ndetse n'ubworozi, ngo kuko ngo ariho yozobona amahera menshi. Evariste rero Ndayishimiye izi mvugo ziwe acavuga zigaragaza ko yamaze kubona ko atagifise ububasha mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse no mu gihugu muri rusange. Kuri ubu rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yamaze gushira ko abamucungera, ndetse ngo bagomba gucisha umutwe umukuru w'igihugu. Yashize ko abasirikare ngo bagomba gucunga ngo bazomuzanire umutwe wa Evariste Ndayishimiye. Yashize ko amamiliyoni n'amamiliyoni ngo kuzogandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo azoca amushikiriza ayo mahera nyene nkuko yabyiganye ariko araganira n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kandi n'ubundi Reveriyano Ndikuriyo abandanya agaragaza inyifato itabereye, nawe nyene agaragaza ko yamaze gushavura, aho rero ngo ubwo yagenderaga Nyanzarake mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nyene CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo avuga ko kuri ubu ariko arahiga bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bashigikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ku gatanu
Murantunga bigenekerezo rya 13 Rusama uyu mwaka wa 2025 umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yaragendeye komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Muri urwo rugendo kandi ngo Ndikuriyo yaragabishije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bashira ahabona ibitagenda neza ngo ndetse be n'abariko barasaba ikurwa rya mutanteri w'iyo komine ndetse ngo n'abashigikiye ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo yibukije ngo ibyashikiye Pascal Niganza batazira ku kaburimbo imatana mu mwaka nyene wa 2020 muri Nyanzarake rero 2019 mu gihe yari akiri umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo yemereye imiliyoni 5 uzomuzanira umutwe wa kaburimbo. Abanyagihugu b'Inyanzarake baciye bifata kuminwa. Komine Nyanzarake isanzwe iriko iraca mu bihe bitoroshe, ariko rero umukuru w'umuganga uri ku butegetsi nawe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yababwiye ko abashigikiye ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine ari we Evariste Ndayishimiye ko bose bagomba kuzohura n'akaga gakomeye. Bamwe mu bagize inama Murantunga, bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine n'abarongoye iyo nama nyene ya komine abagumyabanga bari biteze ko ngo umukuru w'umugambwe aje kubunga ndetse ngo no kubanywanisha, ariko imvugo ngo yiwe yabaye iyo kunyura ibintu. Avuga ko rero uwushigikiye wese umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri agomba kuzoca ahura n'akaga gakomeye. Amatwa dusumira avuga ko mu gutangura iyo nama Reverien Ndikuriyo yasabye abari ngaho bose ngo kuzimya amatelefone ngendanwa yabo. Agira ati mwese muzime telefone zanyu, nta muntu n'umwe urekuriye gufata amajwi y'ibiza kuvugirwa ngaha. Uwo hirahira agafata amajwi ntihobura ikimushikira, no mwica yokicwa. Iyo ngo bikenewe turakuramwo umuntu yigenza nabi, ibyo ni hagati yacu. Inyuma yaho rero niho yigamba ngo ibyo rupfu rwa kaburimbo. Reverien Ndikuriyo rero yabandanije abwira abanyagihugu ko mu gihe batagomba kwiyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse ngo bakegukira umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, ibintu bishobora kunyuka bikaba bibi ndetse kuri abo banyagihugu. Murazi ko bama banyagirije ngo ko nicishije kaburimbo. Ayo n'amajambo yashikirije ubwo yari kumwe nyene n'abo banyagihugu. None ngo ikibi kiri hehe kwica umuntu nk'urya? Na Bibiliya ngo iravuga ko Petero yagira yice kugira akingire Yezu. None ubu ngo siwe mushinge wa Eklezia Katolike kwica inkozi y'ikibi kugira ukingire abenegihugu nta caha ngo kiba kirimo. Aya majambo rero yaciye bandanya atera abanyagihugu ubwoba, ukumva ko nyene bahagaritse umutima ndetse bakumva ko mu gihe batazokwiyamiriza ikiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye ibizobashikira bizoba biteye ubwoba. Abagumyabanga bavuga ko batangajwe no kubona Reverien Ndikuriyo atera ubwoba abariko bagwanya ubunyonyezi mw'ikomine. Umwe mu bitavye iyo nama yatwiganiye avuga ko ngo agira ati guca hirya no hino yarerekanye ko ari we akingiye musanteri wa komine Nyanzarake. Abanywanyi rero batagiye ku rugamba ngo nibo babangamiwe kurusha abandi. Ngo hariho abantu bagenda bariyitirira ibiba aha na hariya mu gihugu kandi batazi niyo twavuye. Twebwe abagumyabanga bakuru bukuri ngo twuzuye amasasu umubiri wose, bamwe kunda abandi mu maguru, ariko hariho ngo abantu batigeze baja ku rugamba kandi batigeze ngo bakorwa ko n'ingaruka z'urugamba, ariko ngo bagashaka kwimbura ubwa mbere. Ibyo ngo ntibishoboka. Abari mu nama
bavuga ko ayo majambo Reverien Ndikuriyo yavuganye agashavu ntangere. Abanywanyi ba CNDD FDD babona ko Reverien Ndikuriyo ngo yari aje ngo kubatera ubwoba cane cane abashaka ikurwa rya Musanteri ndetse n'abatari ko barashaka kwiyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha, tudusozereye ngaha turaza gusubira makuru araza kuba agezweko.